Amahoro y'Imana, ya mahoro ava ku kwihana no kureka icyaha, ashishikare kuzigama no kuramira ubugingo bwanyu, bona imitima yanyu, mbere n'impwemu zanyu, bakundwa b'umwami, dusange urugendo n'isezerano vyo kuja mw'ijuru. Izina ryanje nitwa Iradi Ndiho kubwayo, nkaba ndi mwene so mu gakiza. Ikiganiro naco muriko murumviriza ni ikiganiro civuga butumwa ijambo ry'umunsi. Muri ino ndwi tugiye kuzosangira icigwa gikomeye cyane. Simvuze ngo gikomeye cyane gose kubera ibyahaciye byari byoroshe cyane gose canke byari bisanzwe, oya, ariko gikomeye cyane gose kuko gishimangira icyari cyo gukizwa kandi kigashimangira icyari cyo neza kubohwa n'umugwanizi. Kuko nimba gakiza kariho bisigura ngo umukiza ategerezwa kubaho, kandi nimba umukiza abaho bisigura ngo hari icyari kiboshe umuntu cyangwa icyari giteye umuntu, hama uwo mukiza akazana ku gakiza akura umuntu muri icyo cyago yararimwo. Nimba hari icyago gikomeye cyane rwose mu buzima bw'abana b'abantu cyatumye agakiza kabaho, umukiza akaboneka, ni icyaha. Icyaha ni kibi, kandi icyaha niwo muzi w'ibyago byose n'amarushwa hano mu isi. Adamu na Eva bakiri mu itongo rya Edeni, icyaha kitaraza mu isi bari bibereyeho neza ari nta marushwa. Mugabo bagicumuye gusa, mbere bababwira n'ingorane zikomeye cyane gose, bananirwa kwemera ibyaha byabo ngo bihane, barondera ama excuses yo kubwira Imana. Imana iti mbega Adamu byagenze gute? Ngo ni wa mugore wampa. Imana iti wa mugore we Eva mbega byagenze gute? Ngo ni ya nzoka tubanye. Imana idufashe cyane. Bano bose uko ari babiri bamaze gukora icyaha bagahendwa n'inzoka bakajya kuri cya giti, Imana yababwira ngo nimwakirya ko muzopfa. Bananirwa kwihana, bananirwa gusaba imbabazi, ibihano bibazako. Guhera icyo gihe amarushwa baraje mu isi, haba ku mugabo haba ku mugore. Hama narijya abana bavuka ku mugabo n'umugore, nuko n'abana nabo babahuye n'ibyago nyene, kuko so na nyoko bari mu magogwa, umwana ntushobora kubyina ntigikunda. Isi yose iba yuzuye amagogwa n'amarushwa. Imana idufashe cyane. Icyaha n'ububi bwacu, iki nicyo cigwa tugiye kuzomaramwo indwi yose tuganirako. Kristo Yesu abamfashirize cyane, nkabasaba ngo muntize imitima yanyu n'amatwi yanyu yo mu buryo bw'imwemu, kuko amatwi y'umubiri iyo yumvise ntahereza umutima ariko ahereza ubwonko, ariko amatwi yo mu buryo bw'imwemu niyo ashobora kumva, hama umutima nawo ukumvira. Imana idufashe cyane. Iki ni cigwa rero tugiye kuzomaramwo imisi igera kuri ndwi tukiganirako icyaha n'ububi bwacu. Nkuko iyo tuvuze icigwa c'indwi yose, ni kuvuga iyo teme turayihimbagura mu mice igera kuri ndwi, buri munsi ukatwigisha gace gace, indwi yose ikaza kurangira cya cigwa cyose twakinogangije neza. Mu kanya intangamarara y'icigwa cy'uno munsi, inyuma y'intangamarara tuca tuganira ku byigwa ndwi bizoba bigize iki cigwa c'indwi yose. Ariko teme y'iri jambo, teme y'iki cigwa canke intangamarara ya kino cigwa iza gushimangira kw'iri jambo rivuga ngo gucumura no kutihana bidutandukanya n'Imana, bikaduhuza na Satani, gutyo tukagwa mu byago. Ariko ukwihana no kugororoka bidutandukanya na Satani, bikaduhuza n'Imana, gutyo tukibera mu migesha. Nizere ko hari indirimbo mwibuka cyane gose dukunda gukoresha mu biganiro byacu, kandi uhoraho Imana hezagira umushumba wayo Salomon Ndikumwami yacuraranze akongera akanaririmba ino ndirimbo. Ahari hose umwami Imana amuduhera umugisha cyane. None rero iyi niyo teme y'intangamarara ya kino cigwa, hama mu misi ndwi tugiye kuzomaramwo yino ndwi yose, buri munsi wose uzoba ufise ico utubwira. Irigera kandi kazi. Nirengagije ibiri inyuma
Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyanditswe n'umuvugishwa n'Imana Yesaya, igice cya 59 umurongo wa 2 n'uwa 3. Tuje dusubira inyuma ku gice cya mbere mu gitabo cya Yesaya nyene imirongo ya 18 na 19, dusigure gato ico dusenga Imana azo ari intangamarara iyo hanyuma tuce tubabwira ivyigwa bizomara inondwe yose muri kino cigwa uko bizoba bigenda bikurikirana. Dusome mw'izina rya Yesu Kristo. Yesaya 59 1-3. Inda z'amajambere avuga ngo ibicumuro by'Abisirayeli. Ehe ukuboko kuhoraho ntikubaye kugufi ngo kunanirwe gukiza, n'ugutwi kwiwe ntikwapfuye ngo kunanirwe kumva. Ariko ibigabitanyo byanyu nivyo byabatandukanije n'Imana yanyu, kandi ibyaha byanyu nivyo byabakingiriye mu nyonga hayo, bituma yanka no kumva. Kuko amaboko yanyu yandujwe n'amaraso, n'intoke zanyu zandujwe n'ibigabitanyo, iminwa yanyu yama ivuga ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvugira ibibi mu ntamatama. Imana idufashe cyane. Igice cya mbere Yesaya nyene umurongo wa 18 na 19 ukabwira gute abanyabyaha. Enda nimuze twitature niko Uhoraho Imana agize. Inda z'amajambo ivuga ngo Uhoraho ahanura abayuda ngo bahindukire abaharire. Enda nimuze twitature niko Uhoraho Imana agize. Naho ibyaha byanyu byotukura tukutuku birezwa derere nka sheregi, naho byotukura nk'agahama bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Nimwemera mukumvira muzorya ibyiza byo mu gihugu. Imana idufashe cyane. Ano majambo uko twayasomye mu gitabo cya Yesaya ku gice c'5 1-3 tubona Yesaya ariko avugishwa n'Imana. Imana imucishamwa no majambo akomeye cyane gose ngo mwaratabaje nibyo mwararize kandi muri mu magorwa no mu marushwa, muga ibyo byose Imana ntiyabibabaye kuko hari ibyaha mwakoze byabatandukanije nayo bituma itabababara. Imana idufashe cyane. Ngo umunyabyaha ararira ariko Imana ntibibabara, umunyabyaha araboroga aratakamba ariko Imana ntiyirirwa iranumviriza. Umunyabyaha aratabaza ati Imana ngungirire neza, ndakwinginga untabare, Imana ikinumira kubera ngo hari igisika cy'ibyaha kitambika hagati y'Imana n'umunyabyaha kikabatandukanya, bigatuma ubutabazi bwiwe butaboneka. Ariko Imana iravuga ngo kugira ngo ubutabazi bwanje buboneke muze twitature. Umunyabyaha wese niyihane, kandi Imana kubw'imbabazi zayo nyinshi iravuga ngo naho ibyaha byawe byoba byaratukuye tukutuku, naho byoba byaratukuye nk'agahama, ngo birezwa de gusumba sheregi, birezwa de gusumba ubwoya bw'intama y'umweru. Gusa niwumvira ukihana kandi ukihanira kureka, kandi ngo niwihana uzorya ibyiza byo mu gihugu. Imana idufashe cyane. Mugabo abandanya havuga ngo ariko nimutumvira ngo mwihane mugashishikara gukomeza imitima yanyu muyikomantaza ngo inkota zizobarya. Imana tubabarire cyane. Rero uko niko icyaha kimeze. Icyaha n'ububi bwacu mucumve neza. Kiraza kikagutandukanya n'Imana, kikagushira mu ngoyi za Satani, ukamuri mu byago, kuko ibyiza bitangwa n'Imana ntibishobora kugushikira. Imigisha ngo uri kubayikorera Imana, amahoro nayo ngo ari kubayikunda, kandi abayikunda ngo nabitondera ibyagezwe byayo. Rero uwibereye mu byaha, imigisha n'amahoro muba mutandukanye, ibyago bikaca biza, kandi ubutabazi bw'Imana ntibushobora gushika kubera ibyaha byitambika hagati nk'igisika. Mugabo Imana iravuga ngo hari inzira, hari uburyo k'icyo gisika boborwa, haba mugahuzwa n'Imana umutabazi wanyu mugatabagwa, mugahuzwa n'Imana ibahezagera mugahezagirwa, ibyanyu bikaba neza. Kwihana niwaca bugufi ukebera ibyaha byawe ukatura, kandi ukaturira guheba, ukihanira kureka, Imana irakugirira imbabazi, ibyago bihunge, imigisha ize. Imana idufashe cyane. Nibuka isezerano yawe, iyi yari intangamarara. Mu kanya tuganire uko ibyigwa bizogenda rero bikurakuranwa guhera ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma ugira ndwi. Ku munsi wa mbere tuzoganira kuri iki kigwa kivuga ngo mbega icyaha ni iki. Ku munsi ugira kabiri
tuzoganira ku bwoko butatu bwo gucumura n'uburyo ki uwacumuye akwiye kubigenza mu gutunganya neza ubugingo bwiwe. Ku munsi ugira gatatu tuzoganira kuri iki cy'ukutihana bo n'ingaruka zibiri z'icyaha. Ku munsi ugira kane tuzoganira ku kwihana k'ukuri n'ikimaze cyako ku mukristo. Ku munsi ugira gatanu tuzoganira kuri iki cy'ukuntu kwamira mu byaha ari akaga gakomeye ku mukristo. Umunsi ugira gatandatu tuzoganira ku byo icyaha conona mu bugingo bw'uwagikoze mu minsi yose akimarana ataracihana. Umunsi ugira ndwi ari nawo munsi wa nyuma tuzoganira ku buryo bwiza bwo kunesha icyaha. Kristo Yesu abampera umugisha cyane. Reka dufata akanya ko gusenga Imana, kandi ndagomba ngo nawe muri kano kanya ko gusenga wifadikanye nanje kugira ngo bino byigwa byo muri no ndwi yose tuganira ku cyaha n'ingaruka mbi zacu ngo bize bikunyure, bize bifata umutima wawe n'ubugingo bwawe, kandi bigutere guhinduka no gutera intambuko ikomeye witandukanye n'ikitwa icyaha cyose. Nimba warakijijwe ukizwe neza, nimba warasubiye inyuma ugaruke mu gakiza, nimba utari bwakira gakiza none wumve uronse impamvu nimvo byatuma ukizwa kandi ugakizwa neza. Kristo Yesu akompera umugisha cyane. Dusenga Imana. Ukaba uri mu nzu aho byo gukundira gupfukama, dusenga Imana. Ukaba uri ku kazi cyangwa uriko ratwaza umuduga, sinkubwira ngo ucupfukama havugira isanganya, ariko tubane mu buryo bw'imyemu dusengere hamwe kugira ngo bino vyigwa bize bigufashe bikugirire ikimazi, kandi imbere n'abandi bose mu mpande zine z'isi aho ikiganiro ijambo ry'umunsi kigera baze batabagwe, babone ikiganza cy'uhoraho, babohoke bave mu ngoyi z'ibyago n'ibyaha. Dusenga Imana. Uhoraho bwirukiro bw'amahanga, turagushimira cyane kandi turagukengurukira kuko ari we Mana yacu, natwe turi biremwa byawe, uri umuremyi, kandi ni wewe databuja, natwe turabashumba bawe, ni wewe data wa twese, natwe turi abana bawe, kandi uvyagiye mw'ijuru hejuru y'amajuru, wisakaye ubwiza n'ukugororoka n'icubahiro, natwe turi mw'isi, kandi ngwisi ngo ni ndava y'ibirenge byawe. None turaciye bugufi Papa, turapfukamishije amavi y'imitima nayo imibiri, kandi kanya ndagomba ngo wururutse ubushobozi n'ububasha bwawe mu bwoko bwawe. Mwemu wawe yera yikorera igikorwa, aburire kandi aganire n'imitima yose iri kwirumviriza kibirenge kizima kino kiganiro. Ndasengeye programa yose yindwi muri kino cigwa, guhera ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa ndwi. Ndagomba ngo mwemu wawe yaraza kuri igikorwa gikomeye Mana mu mitima yose izumviriza, kandi buno butumwa bwiza aho buzogera hose Mana ugorose abantu baze bumvirize, kandi abazumviriza bose uzobashoboze kumvira. Ndagomba kubona Mana isinzi ry'amasinzi bava mu ngoyi z'ibyago n'ibyaha binjira mu gakiza no mu migisha, kuko uri Imana ikunda kutugirira neza. Reka rero Mana ugorose ubusyo bwinshi bwa Satani buze busigare buri vide, ariko mwami Imana impongore za Kristo zize zagugwe, kugira ngo Mana bikunde agakiza kagenewe bose databuja rukundo bakakire kandi bakagumemwo kugeza kuri wa Mose. Mwemu wa yera zatwigishe, atumenyeshe kandi dutahuze ibyicaha no kugororoka, kandi dushoboze gukora igikwiriye. Kaze rero Mana wiyerekane, nanje ndakwinginze ngo uzanyuzuze amajambo y'ubwenge no kumenya no gutahura, kandi uzanyuzuze inkomezi n'ubushobozi n'ububasha, ngo nze mbashe kugabura ibyera byawe nk'uko bikwiriye, kandi buri mutima wose bivanye n'umwanya uzoburimwo uzuronka igisa kiwukwiriye. Izina ryawe rize ryubahishwa, ariko Satani aza kugwe n'isoni muri byose na hose. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizera, amen. Nuko nshuti ya Kristo, iri ni ryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira nawe kuri uno munsi, kandi koko ukwizera kwanje nuko ryagufashije kandi ryaguhezagiye. None rero ntugigumizeko, ariko rirungikire n'abandi abo ufise nimero zabo za WhatsApp cyangwa impande magroupe yose ya WhatsApp urimwo, kweragiza buno butumwa bwiza kugira ngo n'abandi bahezagirwe. Hama akaba ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira inbox iminsi yose yo tubutanze, canke nimba utari bwakira gakiza ariko ukifuza kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe ugakizwe, canke nimba wari warakiriye gakiza ariko
ugasubira inyuma mu byaha ukifuza imfashanyo y'amasengesho, eka mbere n'undi mutwaro canke ikindi kibazo ufise wifuza ko twagufasha gusenga, nyandikira ku nimero zanje za WhatsApp guteranya 265 99 488 tuzobigufashamwo kandi Yesu Kristo azokugirira neza. Hama dushishikara gushimira cyane gose mwese mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi buriko burabateza intambuko uko buca nuko bwira mukarushizaho gukomera no gukura mu buryo bw'imwemu. Eka mbere turanashimira cyane gose mwebwe mudufasha gusenga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere, eka mbere na mwebwe munadushigikira mu buryo kuko hari ibikorwa byinshi dukora kandi hari n'ibikoresho biba bikenewe bisaba amafaranga, bisaba uburyo. Mwese mudushigikira haba mu masengesho eka mbere no mu buryo, uhora Imana rushizeho kubongera intege n'inkomezi kandi abahezagire cyane. Ibikorwa byose muri ko murakora muze mu byambare nk'igitsebo kuri wa munsi naho butaha muzigamwe cyane. Oh, yeah,